umushesha unyene ntawo mfise kweri ndamushaka ariko benshi ntibayakiriye neza ntabwo bazakiriye neza ndavye nko ama comments bagira ariko jewe nta gaciro ndabiha ivyo bambwira ko ndinze nkora ikintu nuko mba naciyumviriye ko nkavuga ati hari impamvu nagikoze rero abandi sinitaho ivyo baba bavuze. Umuntu wewe wokunda kugera ubu kwera nkavuze vraiment ngo ntamushira hari ubu womenga nyene ntibiswa inimero yivuze ndazi byo hava biba bibi byava bitagenda neza. Umuntu ukunda abameze gute? Je umuntu nkunda namwe siko murabiko murabibona turi muri Desia ariko harabera ibirori byinshi bitandukanye today rero turiko kumwe n'abashitsi benshi nkuko murabibona uno munsi twagiye tuhasanga abashitsi benshi alimwo umukobwa mwiza cyane uko murabona ngaho ndiko ndababwira reka tangure tumuramutsa Rachly Nish amakuru y'imisi ni meza turashima. Mwiriwe gute no munsi? Nukuri n'amahoro urabona ko n'ikirere kimeze neza. Sana ewana abari kuri kamera muko muratubona ngahanya icuki Rachly Nish amaze iminsi aravugisha abantu nkuko muko murabona nshaka kwanza shaka kwanza rabaze kwanza muri mwaje hano ukora iki ko tubona hari abantu benshi mugana namwe twaba tubasanze hano. Hamaje nkafise rencontre na Rachly Nish team n'abafans ego. Iyi Rachly Nish team abafana we uvyumvira ko tugira bakoranye muhuzwa niki? Cyane duhuzwa n'ibikorwa byanje tugahuzwa nuko banterera ivyumviro canke mu buryo niyo mpamvu rimwe tuvuga ati reka tuze turabonana tuyage banterera ivyumviro aho mbangeze kugira no ushobore kongereza ingufu. Umwe mu bakobwa baba intellectuel kandi mu ntize kaminuza mu bijanye n'amategeko Rachly Nish umukinyi wa filimi umuririmbyi umukinyi wa volleyball harundi ikintu kirani bagiye nta rundi zo zirakwiye. Ibi byose ushobora kwifatanya gute? Birakunda iyo wihaye ihangiro byose urabifatira umwanya nubwo bitaba byoroshe ariko umuntu arigora. Icyo ubona ushobora kugira umwuga ugacisha kwibindi muri ibi byose niki? Nta na kimwe mbona yuko noreka kuko byose biri mu byo nkunda rero sindota hari icyo mvuga ndahagaritse ariko gukina ushobora kubihagarika kuko imyaka igenda irakura ari byo usanganye n'uhebera abatoya bawe ariko nko kuririmba cyangwa iki menga imyaka ntiragenda cyane yaho no bihagarika ubunyene. Gukina umupira cyangwa gukina film? Gukina umupira. Igitumye ndakubaza uno munsi n'utuntu tumaze iminsi ko trendinga cyane ku bintu bijanye n'amafoto amafoto tuvuge nico kintu abantu banzi ko bakuvuga ko inyuma yo gusohora irya foto cyangwa izijya foto feedback yakiriye gute? Benshi ntibayakiriye neza ntabwo bazakiriye neza ndavye nko ama comments bagira ariko jewe nta gaciro ndabiha ivyo bambwira ko ndinze nkora ikintu nuko mba naciyumviriye ko nkavuga ati hari impamvu nagikoze rero abandi sinitaho ivyo baba bavuze. Bavuga ko ushobora kuba hariho ngira n'ama video ameze nka kujya twabonye ya foto byo bari byo ni uburyo bwo ni shooting ya video canke yabaye ifoto gusa ibindi biri kwabyo nubwo byo babihari ni ibintu bisanzwe kuko sinombaye wa mbere canke wa nyuma ko ni ibintu simple kuri jewe ariko kugeza Rachly Nish vraiment tubona fiche twazitagata uburyo buvahe. So navuze ndi muri rencontre uburyo buva mu bafans banje niyo nkuri ingufu nyinshi nkoresha mu bikorwa byanje nk'umunyempano zitandukanye abandi bartiste tuvuge cyane mu artiste baridoga yuko byinshi mu byo bakora bitagira feedback canke ngira peut-être ko bari kudashikirana canke iyindi faiblesse iri ahantu. Wewe umuziki filme volleyball niho ubona hava uburyo kurusha handi ku buryo abakora nk'ivyo ari byose bavuga ati je ndamutse ndabikora no kwipansha kuri no handi? Gituma nkora byose nuko hose mbona yuko hari ikintu binyinjiriza cyane sinita ku buryo ndonka nita ku bagenzi nunguka kuko mfise abagenzi mbafise byose hari byo je ntashobora kwishoboza ariko ndi kumwe nabo bagenzi duhurira mu ivyo bikorwa byose baransapotinga muri bimwe mba nkeneye rero sinovuga ati haraho nkura cyane ariko uko biri kose hose ndashima. Rachly Nish yarubatse mbere? Oya tasivire umusheri
umushesha unyene ntawo mfise kweri ndamushaka ariko ati rero imiryango iruguriye ko Rachly Nish umuntu rero aziyemera umuntu wewe wokunda kugera ubu kwera nkavuze vraiment ngo ntamushira hari ubu womenga nyene ntibiswa inimero yivuze ndazi byo hava biba bibi byava bitagenda neza umuntu ukunda abameze gute je umuntu nkunda biragoye kugira mbone yuko umuntu swate jewe ndamukunda ariko nkaza gusanga mu nyuma ari umenga nta nkunda rero biragoye kugira nshobore kuvuga ati umuntu nkunda ameze ukuntu ko ari usanga aje yiyorobetse deja amaze kubivuga aho cyashaka gusa n'ibyo mvuze kugira aze ariko je nyene nzomwimenyera ni namubona ati ari gihe wowe ukunda ashobora kuza bon atagukunda canke wigeze akakunda kaza yiyorobetse mugabo ariho critère uvuga ati je nkunda abahungu barebare nkunda abavyibushe nkunda abagufi nkunda amabeje nkunda abantu biroheje ego ni genre je oya sinobivugira nga ariko uza critère chaza unyene yaraja kuri Facebook yanje canke Instagram canke Twitter hama nsigira ka message Andreta ibikorwa byarashinisha umeze gute umuziki filme uravye wavuye aho ugeze ni yukuraja urugendo rugeze he navuga yuko aho ngeze ndahashima kuko hari byinshi nungutse ntari mfise yava ariko ndiko ndaronka ubu nje gituma kenshi ngira rencontre kuko hari impamvu intuma ndabigira kuko ndabona yuko ibikorwa byanje biko bitera bija imbere rero uko biri kose ndashima kugeza ubu abakinyi benshi ba filime baratangura muri equipe hama bigahinduka ugasanga equipe yayivuyemo no kuvuga ibikorwa bye byakuze yatanguye Blanche yiwe ubwo rugendo rugeze hegero jewe novuga yuko ico cyumviro naje ndagifise ariko ntiharagera yuko nshobora gutangura ivyo wanje kuko bisaba uburyo bisaba support rero umunsi nzobona yuko hageze neza nanje nzokwinjira ntangure nkora ivyo wanje ku gatwe kiwanje bakubashira ngo urafise tatuwaje ngo cyase ndiko ndatabona rakinisha tatuwaje zingahe ku mubiri yo zingani zitatu zisigura nta byinshi zisigura oya zirahari mugabo ushaka kuzibona poste ku mafoto nizere ko direct vraiment achazibona wari hano kure oya nta kure urumva ari kure naho urumva haba hagoye haba hafise nyene yo kugira azibone urumva nakama none abandi bazibonye gute kugira zibone nk'uwazibonye n'uwazinshizeko we yarazibonye ariko arazinshirako nibaza ko mwari muri rencontre kumbure tureke kwamarira kanya mugabo sinzi ko hari akajambo ushobora kubwira abafana canke ushobora ko ari ico tutakubajiye wari wumva menga twokubaza hari akajambo ushobora gushikiriza abariko baradukurikirana akanya nakaho cyambe ndabashimiye cyane ku mwanya mwampaye hama nkavuga ati abadukurikirana babandanye batuba hafi sabone amapartage menshi niho hari inguvu niho badutera inguvu bagatuma natwe dukora cyane kuko tuba tubona yuko ivyo dukora bishimwa n'abandi rero no kubashimira nkababwire ko bakunze ibikorwa byanje ndabakunda cyane ego merci ibandaniza akazi kanyu merci murakoze cyane merci nkuko twebabwiye akazi karabandanye kandi ibikorwa byacu birabandanya yes uko muri kamera nawe twabandanije turavanye na Rachly Nish dise tubana rero ikindi cyoge ngahanya ko mu baby mwiza sana umwe muri babandi muri abantu rero bariko barakoranira hariya twashaka kwanza tubanze tubaramutse murakoze cyane turiko tuyaga nande Letitia Habyarimana ndumufana wa Rachly Nish umwe mu bafana b'ibikorwa bya Rachly Nish twashaka tukubaze kugira bibeho muze muhurire ngahanya muri kumwe na Rachly Nish biba byagenze gute kugira mwe mutorana ufite hariho groupe y'abafana ba Rachly Nish rero turaganira bon kubera ko natwe tuba tumukumbuye kenshi haragera igihe yaho apropose yuko twogira ka rencontre rero no munsi yarapropose ko iyi date twogira ka rencontre tugahura twese tugasangira tukaganira ku bikorwa byiwe katubwira ko biko biratera imbere komisa natwe tukabandanya tumushigikira tugerageje kuraba Rachly Nish azwi mu mukino wa volleyball akaba ari umukinyi wa filime akaba n'umuririmbyi arafwa ukunda ikiyo muri ivyo byose bon je nkunda byose je ndamushigikira cyane yego wamumenye gere Rachly Nish bon namumenye twayize kuri etablissement imwe kuri Sekayanza
yari umugenzi wanje gushika n'ubu ntiturabana turacara abagenzi nyene ni umwana mwiza cyane akunda ibikorwa akunda abagenzi yego. uretse Rachly Nish abandi banyempano wowe usanzwe ukunda mu Burundi n'abahe? Ni benshi cyane vraiment sino bavuga ngo ndabamare ni benshi. nka batatu ba mbere. Ndakunda Fanny Ravine ndakunda umuririmbyi Mona Warda ndakunda ba Satbi ba Bifesi n'umunyakazi wacu encore ndamukunda cyane gose. Ego ni benshi sino bamara. Kugeza ubu rero aha muri ko murateramira natwe turabona nta karibu abandi baje. Oya bariko baraza ntubone baguma baza nyene kanya turatangura. Turashobora kuhaje. Karibu cyane karibu biraryoshe karibu. Reka tugushimire twizere ko urukundo nkuru nyarwo barukuye mu bantu nka bose sinzi ko hari akajambo ushobora gushikiriza abari ko baradukurikira kandi. Boom. Nagira ntumirire abariko badukurikirana mandanye mushikira umukobwa wacu Rachly Nish atera imbere mu ama subscribe menshi amajeme kugira ngo ibikorwa byo bibandanye bitera imbere. Yego. Cyane ko twifuza ko abartiste bacu batera imbere tukangurira n'abandi kugira ngo babandanye bakunda ivy'iwacu. Merci cyane Leti. Murakoze cyane nawe. Tubibutsa yuko icyo tubashakira ko cyane hanini ni subscribe. Murabona ko ntacyo tudakora kugira ngo ibikorwa bibashikire bimeze neza turitanga turakora byinshi bishoboka. Rero Ikimamara TV turabakora ama publicité cyangwa abafise ibindi babashaka kumenyekanisha tuba twari ku bwanyu nimero nzazi ntabwo turahindura kandi tukabikora neza kurenza mbere nuko mubikeka kandi ko mubishaka. Reka tubashimire akanya mwaduhaye kugira muri ko muradukurikirana twizere yuko muza kwandaya muri ko muratirama natwe ari byinshi twabategurira no munsi ejo ni heza cyane. Merci murakoze ciao.